ngwashitsi bagitera ngwashitsi bihari mani dutabare mani dufashe abantu baragize abantu barakaniye muki mumisho mani dutabare mani dufashe ariko nakuza niganuke byo gusubira kwimatanya n'umukunzi wawe Kristo Yesu. Haleluya. Mwahishuriwe neza umugabane utazokurwa umugabane utazopfa mani dufashe mani tugire neza muri ko mwubaka abagira amakomantere barashobora kuvuga yuko rushobora kumara nk'iriya kiri hagati y'amajana 3 n'amajana 5 twebwe twese uko turi nta n'umwe azoba akihari ariko ibikorwa turiko tura ariko nimuvugira izina rya Kristo Yesu. Turanezerewe cyane n'imbabazi z'Imana, turanezerewe cyane ko ari mu kigihe cyacu Imana yashimye egome kwibi bihe bibamwo. Haleluya. Imana yacu nihabwe icyubahiro, Imana yacu iragahezagirwa. Harabahabaye murabizi ariko ni iki gihe cyacu sifa kwa Mungu. Ndamukirize muri kumati buryo bw'ubuntu. Amazina nk'uko babivuze, amazina ni Hazi Desire. Egome dukorera ibikorwa by'Imana muri Omoneri batuyopara ku rusengero rwo muri Isikamu. Dufite umunezero mwinshi kandi dufite n'intasho uhereye muri Omoneri. Ibikorwa bya misi yose dukorera i Gitega, abo bose baratwumvikana intasho nimuzakire mu izina rya Yesu. Kandi tubashimira Imana kwiduhaye kubona amatanguriro sifa kwa Mungu. Twaratanguranye muravyibuka neza, twari twahawe ijambo rivuga ngo ingero umuntu ageramwo ngo ntiyazogirana, ngo kandi azogirana, azorengerezwa sifa. Abantu barengerejwe, abantu barengerejwe, abantu barengerejwe muduzi ibiganza sifa kwa Mungu. Abantu barengerejwe nubu Imana ishishikari bagirana, ishishikari barengereza sifa kwa Mungu. Natwe mu muryango n'ukuri ego Imana yaratugiriye ubuntu, birya bikorwa twakoze ntibyatumye duhomba, ariko natwe twararengerejwe. None rero n'ukuri mu nkundiro kugenda bitanze n'ukuri. Madame ashike ngaha ntangire twagiteguye n'ukuri, ntitwahombye n'ukuri. Murazi ko twari twatanze igikorwa ego n'umukuru w'igihugu atwimbiriye ko mu gisirikare cyaravuga nti n'ukuri no gitanguza iki, no gitanguza aya matanguriro sifa kwa Mungu. None rero nakizane n'ukuri ego Imana yaraturengereje sifa kwa Mungu. Hanyuma rero akiriko araza amajambo akomeye ndiko ndasengera ego Imana yarampaye iki, Imana yarampaye ijambo. Vuga ngo yaramuhaye ijambo. Dusome muri Luka 10 ku murongo 39. 10 ku murongo 39. 10 ku murongo 39 havuga ngo uwo mugore yari afise mwene nyina yitwa Mariya, yicara imbere
yicara imbere y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo ryiwe. Ariko Marita ahagarika umutima kuzimana byinshi, aramwegera aramubwira ati mwami, ntibikubabaje yuko mwene mama yantereranye ibikorwa? Nuko mubarire afashe. Ku murongo wa 41 umwami Yesu aramwishura ati Marita, Marita, uriganira wigora muri byinshi, ariko igikwiye rwose ni kimwe. Erega Mariya ahisemo umugabane mwiza atazogira nte, umugabane mwiza atazogira nte, umugabane mwiza atazogira nte, atazokwaka sifa ka Mungu. Ndaza niganuke, ariko barakora banezerewe, ariko bakora mu bugororotsi, ngo n'umugabane abasuma badashikira, n'umugabane umuntu adashobora kugirana. Nagomba nakwibutse burya ivyo vyinshi vyose urimo uzovyakwa, nta kundi babara gatoye. Uzagirane nako gasura keza, uzogirane uzokakwa abasha, nukuri uzokakwa nta kundi. Urazi gufise utubuzo twite ntibazokurenza kabi. Uzagirane uzozakwa. Nukuri waragira ubuntu urubaka shika kure, mugabo hari umubabaro ukomeye cyane, nukubirunda ntubikoresherezemo Imana, hanyuma wagenda uwusigaye akabikoresha Imana. Ariko ako kantu karababaza. Vuga ngo ako kantu karababaza. Bizodutunga, bizodutunga, gukorera Imana we biratunga umuntu. Bizodutunga, bizodutunga, gukorera Imana biratunga umuntu. Bizotumika, bizotugaburira, bizoturinda, bizotubeshaho, gukorera Imana we biratunga umuntu. Nukuri bizodutunga, gukorera Imana biratunga umuntu. Acaramubwira amajambo akomeye, aravuga ngo hisemo umugabane ngo atazokwakwa. Muri iyi minsi hari umubabaro ukomeye w'abantu bariko barirukira ibyo bazokwakwa, abantu bariko barahitamwo ibyo bazosigaga mu isi. Imana idutabara, Imana idufashe. Bibiliya iratwereka uwitwa Herodiya aca hitamwo nabi. Herodiya yari yarubatse nk'uko abandi bubaka, yubakana n'uwitwa Filipo. Bamaze kubakana ibihe birahinduka kwa Filipo. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Uwitwa Herode amuca inyuma, amaze kuganira nawe bishoboka kuba hari ivyo yamwemereye. Neza na neza Herodiya atarahaguruka, arasezera Filipo, acagenda kubana na Herode. Yohana ngo abibonye, Yohana ngo abibonye, yegera Herode aramubwira ngo izo wakoze ngo ni kizira. Yari yihebye n'ukuri, yagaye amajambo agoye muri iyi minsi.
yabigezemo yahinduriwe ukamubwira ko azopfa yanakurihira n'inzu yatanga amafaranga y'ishuri ukamubwira ko inzu arimo bizamuhitana Herode ngo ashite azabibwira Herodiya Herodiya ngo kajimutwe murazi byakurikiye Imana yambariye ko muri iyi minsi abantu benshi bariko baratwarwa n'iyi mpemu yari muri Herodiya bariko barata Imana bariko barata Yesu kandi yari abakuye kure bakirukira Herode ari we Siyubu aribwo butunzi Imana idufashe kandi nawe urabizi nubwo utahagurutse ngo ugende abantu babibone ariko umutima wawe ntukiri kumwe n'uwo mwubaka umutima wawe waragiye ndabyibuka natumiwe ahantu ngira nigisha Imana irambarira ngo haguruka utangaze ngo umugabo ariko arasenga ngo umugore wiwe apfe ngo ahitane n'uwundi ngo n'umugore ariko arasenga ngo umugabo wiwe apfe ngo ahitane n'uwundi ngo bagire ko bagiye gutangura gupfa ngo shiti bagitere ngo shiti bihane Imana idutabare Imana idufashe abantu baragize abantu barakaniye muki mu mpisho Imana idutabare Imana idufashe ariko nakuzaniye iganuke ryo gusubira kwimatanya n'umukunzi wawe Kristo Yesu haleluya yo Imana idutabare cyane Imana idufashe muri iki gihe umuntu wese asuzuma ibyo yahita umuntu wese asuzuma ibyo yahisemo raba neza mbega wahisemo iki Imana idufashe Imana itugire neza nagira nkeze rero nagira nkeze amen 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 abariko barubaka ingoro y'Imana nagira ndabakeze mwatewe iteka mwahishuriwe neza umugabane utazokurwa umugabane utazopfa Imana idufashe Imana itugire neza muri ko mwubaka abagira amakomantere barashobora kuvuga yuko rushobora kumara nk'iriya kiri hagati y'amajana 3 n'amajana 5 twebwe twese uko turi nta n'umwe azoba akihana ariko ibi bikorwa turiko ariko nimumubwire amen ibi bikorwa turiko turakora bizotuma abana bacu bagubwa neza haleluya abifuza ko abana babo baja kwiga hanze nimukorere ariko nimumubwire amen nimukorere Imana uyu n'umugabane atamuntu ashobora kuwiga aho muri Bibiliya turahabona neza egome usomye hariya muri Luka igice 7 ku murongo wa 5 ni umukozi n'intwazangabo ariko nimumvugire ngo ahantu n'abasirikare turakorera Imana ariko nimumvugire ngo ahantu Bibiliya imbarira neza ngo umwana wiwe yari kumvira yari umushumba wiwe ngo ari kumvira mugabo ngo aramenya aho Yesu ari ngo acatuma bashinga ntare muze musoma ayo majambo batwaye ibintu bibiri babwiye Yesu atumviriza akunda ubwoko bw'iwacu ejo batwari kumwe twumvise ngo bakunda mu Cibitoke ariko nimumvugire ngo amen ngo kugora urusengero ngo abantu bazokwifuza ngo kuba bakunze bacibe ariko nimumvugire amen ngo kuba bakunze ba Cibitoke haleluya aba
akunda ubwoko bwacu, ngo ikigira kabiri ngo ni isinagoga ahantu dusengera, ngo niwe yahatwubakiye, ngo niwe yahatwubakiye. Abantu mufise amafaranga mukayakoresha Imana, ndabafelicite, sifa kwa Mungu. Abana bazokina iki? Bazokinwa, Imana izogenda ikuraho imitego. Ariko ni mukomere nta kindi cyatumye asubizwa ubuzima, nuko yubatse urusengero. Haleluya! Yesu yumvise uwubatse urusengero yaciye ahagarika ibikorwa, aca agenda gutabara uwabaye iki? Uwubatse urusengero. Erega azoza, ni ukuri azoza, azoza agutabare, azoza. Haleluya! biritwereka uyu ngo acarakira. Turabona na Hezekiya. Burya aha twese Dawidi yavuze ngo nkiri urusoro inyonga zawe zarambora, kandi ngo mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yacu, ngo yashinzwe hatarabaho n'ubu. Ayi iminsi yacu n'imyaka yacu yashinzwe utaranabaho. Mugabo hari igisegeye, ariko nimumvugire ngo amewe. Nibi bikorwa byiza biranaseganyesha. Haleluya! Satani yateguye ko umuntu akenyuka, Imana ikibuka ibikorwa wakoze. Hezekiya nta kindi ngo yaciye ahindukiza amaso ku rusika, atangura kuvuga ngo yakoreye Imana. Haleluya! ngo Yesaya akiri ngaho nyene, ngo Imana iciruruka iramubwira ati nukuri nabonye Mosoti yigwe, nibutse nibi, ariko nimumvugire ngo ibi bizokwibukwa. Haleluya! ibi bizoturira amadeni. Imana idufashe. Reka ndagirize kuri uyu mumama. Bibiri twereka ngo yari umupfakazi, kandi ngo umugabo wiwe yiga ibyo kuvugishwa. Nabico gihe barakora ibikorwa n'isengero bakazubaka, mugabo ngo aca apfana ideni. Hanyuma rero ngo umwishuza, Bibiri imbarira neza ngo acaraza. Ashitse mu rugo, hamwe hagati abaranga kwicara, hamwe yicaye aranga kunywa. Haramubwira ngo shiti, mbonye amafaranga yacu. Ariyumvira, nta kintu yari asigaye. Mugabo ngo aca yibuka Elisa, ngo aca aragenda kumuraba ku rusengero. Agiye kumuraba, haramubwira tumiriza, umugabo wanje uramuzi. Iyo abandi bagabo baja mu bitagira ikimazi, uwanje yigiza kumugisha. Igihe bitaga bagakora, urazi ivyo yiyemeje. None rero unyishuza ndamusize mu rugo, kandi yambariye ngo namuhaye amafaranga. Antwara abana banje, aca araturikisha ararira, araturikisha ararira. Hanyuma rero umukozi w'Imana aramubaza ati none mama urafise iki? Yariko yumviriza ko ari nk'agaparasiteri yoba yarasitse kugira murondere umukiriya. Aramubaza ati none nta n'agakabasi yoba yari yarasitse? Nta kindi yari yasitse, ibikorwa vyiza gusa. Naki ati none nta n'akagari basi, nta n'akaduka yoba yarasitse ndakuronderera umukiriya? Ati nukuri nta kintu na kimwe. Ati ikintu nsigaranye gusa n'utuvuta, ariko ndakwinginze kumvira ku mavuta. Niwumvire ku mavuta nukuri, nubwo ibihe vyohinduka, ariko amavuta ugire, amavuta yagumeko, amavuta yagumeko, amavuta yagumeko. Ati usigaranye utuvuta gusa. Ati nukuri nitwo numiyeko. Ati bigatirira arataraje, bigomba kujyana n'amavuta. Ati mugabo ndahira, n'ubu ndacyayafise. Iyo sanze numva ijuru riri hafi, ariko ni mu muryango wanjye numva Imana iri kumwe naje. Ati hari ikintu Imana ihishuye. Ati genda mu mihana uce waka ibikoresho
kandi ntiwake bike ariko wake byinshi. Uca ugenda wiyugara hamwe nyine uhora ufukama. Haleluya. Hamwe nyine uhora usengera uca utangura gusuka biraja kugenda neza. Aca ariruka aragenda ahera ko wa mbere aramwaka arakira aregeranya. Hari n'abatangwa bagira bati ubukene bwabo turabuzi, mbega cyo gutoboka n'ikigo gikura he, ariko hari Imana ihindura amateka. Bibiliya neza ngo arasuka ndabifurije ko Imana yabasukira. Haleluya. Haratakanye Imana ibasukira, Imana idufashe, Imana itugirire neza. Ngo byuzuye arabwira umwana ati zana ikintu aterega mama byose byaheze. Cya kigabo nacyo kiracyahagaze, cyasa no kwicara no gutwenga n'igitwenga, cyavuze ngo n'amafaranga cyangwa n'aba. Bibiliya itubwira neza ngo wa mumama ngo acasubira ku mukozi w'Imana aramubwira ati uko wambariye niko biri, ubu byose mfise byuzuye, none ndabigenze gute? Bantu musukirwa n'Imana mugaca mwibagira aho vyahe, mugaca mwibagira aho vyavuye. Bibiliya imbarira neza acamubwira tumiriza aya mbere genda ushora udandase, yiteguye ataya kabiri nawe uca ushora utane ku rusengero. Nicyo yari yiteze. Aca aramubwira ati ayanda gutungane n'abana bawe, ariko nimumvugire ngo ha ndabona wa mama basubiye inyuma agenda baririmba amagukora rima. Haleluya, haleluya, amen, 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 amen. Ngo amaze kudandaza. Haleluya. Abana b'abantu bize bazi kwandika neza, barandika barabakora amamanaka. Hari amavuta ku giciro gitoyi, ariko nimumvugire ngo amen. Abana bari bane ibyo bari babizi bati nidemahaye umutahe ko tubutse, bagenda bariruka, umuntu wese akagenda kwigurisha. Je nibaza aya mavuta y'Imana n'abakaranzi ibiharage ngira vyaryoha nk'inyama. Umuguzi akaja asubira yahubwa amavuta ataragirana. None ntiwumva ko ibintu vyahindutse? Vyahinduwe n'iki? Nuko umugabo yakoreye Imana. Nguyu umugabane utagirana umuntu adashobora kwakwa. Tugiye gusenga Imana. Ushobora kuba hari ibyo wahisemo kandi ubona ko atakazoza bigufitiye, ariko Imana itanze igikorwa ugikora unezerewe. Imana izoguha umugisha, Imana izokurihira. Sifa kwa Mungu. Reka turanike amaso dusenge. Amen. Haleluya. Turagushimiye kuduteye iteka, turagushimiye Mariya ahitamwe umugabane mwiza. Mana nasanze nsangara uyu muntu yahisemo nabi, ndasanga uyu mumama, uyu mugabo, uyu musore mwigane bahisemo nabi. Iki gitondo Mana nubakira n'imbabazi, bagirira imbabazi Mana kugira bikunde kuguhindukira. Amen, amen. Ubakire ibisigaye turagushimiye kutanze uburyo. Amen, 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 bwo gukora ibyo tuzosanga iwawe. Mana turagushimiye ibyo wakoze kubibishwe. Haleluya. Niwakira ishimwe Mana, none kubw'iki gikorwa abari mu madeni Mana turabasengeye, nubasukire
abari barwaye mana turabasengeye ubasukira amagara meza mu izina rya Yesu. Nsengeye umuntu wese mana umuhizi nkomezi zo kumira ku bifise ikimazi, zo kumira ku mugabane, haleluya, atazokwakwa. Urakoze, turagushimiye, ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen.